igihugu kitagira umuyaga nkuba ukwiye ngo biragoye ko amahinguriro atera imbere kuko usanga akoresha umuyaga nkuba mwinshi. Ivyo rero no mu Burundi birahari aho hibonekeza ubukene bw'umuyaga nkuba bigatuma rero amahinguriro yo mu Burundi ataja ku rugero rw'amahinguriro yo muri aka karere. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Audace Ngendakumana umuyobozi mukuru w'ikigo ADB. Ariko rero naho biri uko ngo mwishirahamwe Regideso bariko bakora ibishoboka kugira ngo bongereze umuyaga nkuba. Reka rero tumwumvirize, hari n'ibindi yashikirije mu gihe ariko yishura ku bibazo by'abamenyesha makuru. Abanyamitahe bashira imitahe yabo mu buhinga bijya twita droit de propriété mu Kirundi, ko abo bantu badakingiye kandi nabo nyene ari aba-investisseur. Icyo twovuga nuko ikintu cyose kirafise intango kandi hari intambwe imaze guterwa muri iki gisata. Murazi ko mu bushikiranganji buraba ibya imigenderanire muri karere ka Afurika y'Ubuseruko hariho ikigo cyashyizweho kijeje gukurikirana aba bantu babasanzwe bafise ibyo bakoze bikeneye gukingirwa, bita protection des droits d'auteur, kandi turazi neza ko bari ku kivi. Icyo kigo kuba cyaragiyeho icyambere n'intambwe ko murazi ko cyahora kitariho, kandi no mu bushikiranganji bw'ubudandaji bavuze ko hariho igisata kijeje gukingira abanyamitahe bari mu mahinguriro kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ahava aja kwigana ivyo bonyene bashoboye gushiraho canke kwiyumvira bizanira inyungu amahinguriro yabo, kugira ntihagire umuntu n'umwe wundi ashobora kuja kubikoresha. Murumva rero ko amategeko asanzwe ari kuko izo nzego zimaze kujaho nuko hariho n'amategeko azigenga. Twizera rero neza ko ibibazo biba byarabaye muri icyo gisata bizoshobora gutorera umuti, abanyamitahe bari muri icyo gisata bagakingirwa kuko ibyo bigomvutse aricyo bijejwe. Hari uwo muri Burundi Eco Gilbert yabajije ikibazo cy'imitahe iza mu gihugu, ko yasanze we yaharuye agasanga uriye kuba 19% nk'uko twari akavuga ngo ahubwo yasanze 12%. Ku bwanje nobanza kubabwira ko ibiharuro akenshi tubona mu bihugu bitandukanye by'abazana imitahe muri ivyo bihugu akenshi bivana n'ubutunzi kama ivyo bihugu biba bifise, aho usanga bimwe bifise amabuye y'agaciro menshi kandi y'ubwoko butandukanye, aho usanga ibyo bihugu bifise umuyaga nkuba mwinshi cyane ku rugero rutandukanye. Murazi ko cyenerwa mu mahinguriro, aho usanga ibyo bihugu bimwe bimwe bifise peteroli. Rero mu Burundi murazi neza ko haheze imyaka myinshi cyane kuva abenshi muri mwe babayeho, murazi ko ikibazo cy'umuyaga nkuba gisanzwe kiriho kandi kiri mu bituma abanyamitahe bo hanze muri kahise batagiye barahurumbira kuzana imitahe yabo mu gihugu. Uyu munsi rero tuvugana novuga yuko icyizere kiriho, kuko mu mpera z'ukwezi kw'icenda ku nyene mu mezi abiri hariho ibiharuro dukura muri Regideso bitwereka ko hariho amamegawati 28 azoshobora gushigwa muyo abayakeneye bashobora kuronka mu mpera z'ukwezi kwa 12 kuri uyu mwaka. Muri Regideso baratubwira yuko hariho amamegawati 20 yandi azoshobora gushigwa ku isoko abayakeneye bakayakoresha, kandi mu mpera z'umwaka wa 2023 hariho baraje Jiji Murembwe izoshobora gushira ku isoko amamegawati 50 yiyongera kuri ayo, ni ukuvuga 28 yo muri Rusumo Falls, Kabuseze 20 hamwe na Jiji Murembwe 50 naye zibanze 15 bavuga ko yamaze gushigwamo. Muca mwumva neza ko mu kiringo cy'umwaka umwe hafi n'igice tuzoba dushobora kuronka umuyaga nkuba utahoraho ungana
n'amamegawati 113 kwijana. Ikiri kimwe bizotuma abanyamitahe bo hanze bahora bafise umwitwarariko muyagankuba bavuye mu nzira baca bazana imitahe yabo mu Burundi. Iruhande y'ibyo kandi hariho n'ibisata mwabonye basizemo imitahe nyene, kandi wigerega 10 kwijana naho mwibaza ngo ni bike cyane, si bike cyane kuko nababwiye impamvu zituma ibihugu bimwe bimwe bijya gushirwamo imitahe nabo abanyamitahe ko ahanini usanga ari ayo maresources naturelles. Ntushobora kuraba nk'igihugu cya Nigeria nk'akarorero ngo cyo gikompara n'u Burundi, uravye nka petrol kiba gifise canke Angola, canke uravye nk'amitahe yagiye gusigwa mu gisata cy'amamine nko muri Congo iyo hafi yacu. Ntuvuga ngo niyo mitahe nyene yateza gukiza mu Burundi kuko ubutunzi kama usanga ibyo bihugu bimwe bimwe bufise byinshi kuturusha, ariko kandi urugero twebwe ruriko turabona yuko ibyari inzitizi biriko biravaho. Turizera neza ko ibiharuro bizogenda biraduga uko iminsi iheze, kuko hari ibikorwa turiko turakora dufashanyije n'abandi bose, baba bo mu bisata byigenga canke bya leta nk'ubushiranganje bw'ingenderanire n'ubundi n'andi makungu, n'abamenyesha amakuru namwe nyene. Mbere nagira ngo ndabatumirire kuza muradufasha kuvuga ibyiza byotuma abanyamitahe baza gukorera ngaha mu Burundi, kuko rimwe na rimwe twasanze baronka amakuru atariyo, bigatuma batizera gushira imitahe yabo mu Burundi. Namwe rero murahamagawe kugira ngo mudufashe. Twebwe tuzobandanya ibikorwa byo kuguma tuja kubasigurira, turategekanya ingendo zo kuzoguma tubasanga iyo bakorera kugira ngo tubabwire ibyiza byotuma bashira imitahe yabo mu Burundi, bave mu bihugu bitandukanye bazane imitahe yabo mu Burundi. Ariko dusaba ko mwese twese dufashanya kuvuga ibyiza byotuma abanyamitahe baba bo hanze y'igihugu, mu bindi bihugu bya kure, abo mu karere bazana imitahe yabo mu Burundi, kuko ibyo byiza namwe murabizi ni byinshi. Hariho ubushaka kw'indongozo ku nyicubahiro mukuru w'igihugu. Murazi ko yama yavuze ko gushyigikira abikorera utwabo aricyo kitegeza kuja imbere mu bikorwa bya leta. Icyo ni ikintu gikomeye iyo hariho ubushaka kw'inzego z'igihugu, uhereye mu nzego zo hasi gushika ku mukuru w'igihugu. Hariho kandi n'amategeko aborohereza, hariho nayo ariko arahinyanyurwa, hariho kandi n'ishingwa ry'ikigo ADB. Ibyo byose byaje mu ntumbero yo gushobora gushika aho ikigo kitashitse, kugira ngo ibijyanye n'imitahe mu Burundi, ibijyanye n'uburusho, ibijyanye n'imvo zotuma abanyamitahe baza gukorera mu Burundi bimenyekana. None igihugu kigwamo imvura amezi 9 kuri 12, ntimwumva ko mu burimyi n'ubworozi amahirwe aba ari menshi yo kunguka, na cyane ko dusanzwe tuzi yuko hasanzwe hariho ibura ry'ibifungurwa mu bihugu byinshi, na cyane cyane bya Afurika. None ko hari ibihugu usanga imvura igwa kwezi kumwe cyangwa amezi 2 mu mwaka, cyo hari ibyo namubona ku isoko ngaha usanga byakorewe muri ibyo bihugu. None mwebwe nta maji murabona mu alimentation ko muri Egypt. None Egypt hari imvura igwa. None nimwumva ko twebwe ngaha amahirwe ari menshi gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Kubera ikintu muzima radufasha kubivuga babimenye. Erega umwimbu umaze kugwira, abawuhingura bakagwira, umwe uzoshobora kugurishirizwa ngaha mu gihugu, uwundi nawe ushorwe hanze y'igihugu. Twama twavuze ko duharuye ibiharuro dusanga tugurira ibintu byinshi hanze y'igihugu kuruta uko tubishorayo. Tugwijije umwimbu ngaha, umwe uzoshobora kugurishwa ngaha nyene, uwundi ugurishe mu karere no mu bihugu bya kure. Ibyo byose bizokunda mu gihe imitahe yabaye myinshi ngaha mu gihugu. Hariho uwavuze bagije ikibazo kijanye n'igiterwa cy'ivoka, ati mbega cyoba gifise ingorane yahe, ati mbega kubera iki muriko murakora iki kugira ngo izo ngorane ziveho. Isoko mpuzamakungu irafise amategeko ayigenga. Si ugupfa kugenda mu murima wawe ngo uzamure uco zipakira imodoka ndazishoye muri Afurika y'Epfo cyangwa ndazishoye muri Egypt.
turazi ko mu Burundi amavoka ahaba, turazi ko hari ibihugu byinshi uhereye nko kuri Kenya iri mu karere avoka ziri mu byinjiriza amadovize menshi icyo gihugu. None ko mu Burundi avoka zihaba, ko ata muntu umwe yigeze atera avoka ngo zange kuhaba. Igikenewe twasanze ari uko abo banyamitahe bari mu gisata cyo kurima avoka tubaha ubumenyi, tubaha amakuru, bakamenya ibikenewe kugira ngo impapuro zikenewe kugira ngo ayo mavoka nibaheza kuyimbura bamenye ibyo bateza kuyakorera, hanyuma bamenye ko ariho bazoshobora kwakirwa ku masoko yo mu karere canke yo mu makungu. Ivyo rero turiko turabikora. Ndazi ko no mu ndwi iheze hari hariho atelier y'indwi yose yo kwigisha abari muri ibyo bisata kugira ngo bamenye ibikenewe, bamenye ibisabwa kuri ayo masoko, hanyuma bagwize umwimbu w'amavoka ushobore gushorwa mu karere no mu makungu. Burundi buhatorera koyoko, nabo nyene bahatorera koyoko, ko murazi ko amavoka ari kirumara akorwamo ivyankenerwa vyinshi abantu muri rusange bakeneye.